Haleluya, haleluya. Imana nishimwe cyane. Ndakuramukije cyane nongeye kugusuhuza aho uri hose. Nongeye kugaruka kuri wewe nkuzaniye ubutumwa bwiza. Uno munsi nje kukubwira ku bintu bijanye no gutanga kuko hari abantu benshi bataza akamaro ko gutanga. Bavuga bati iyo ugiye gutanga mu rusengero ubugiye guha ifashanyo abakozi b'Imana, ubugiye gutanga ibintu badadibirira, ubugiye kugira iki. Ngomba kukubwira akamaro gutanga mu ngoro y'Imana, akamaro bigufitiye wewe. Akamaro kanini ntikari no mu rusengero utanga, akamaro kanini kari ku buzima bw'iwawe, ku muryango wawe, no ku nshuti zawe, no ku iterambere ryawe. Nitwa Pasteur Charite, karibu tushobore kumvikana tujane hamwe. Usomye Bibiliya mu Baheburaniya igice c'indwi urabona umuntu akomeye cyane twese twigira ko mu ijambo ry'Imana yitwa Aburahamu. Imana yari mufise kwa amasezerano adasanzwe urabizi. Imana yari yaramubwiye ko kuriwe hazakorwa kwa amahanga akomeye, amahanga azogwira akuzuza isi. Ariko amasezerano Imana yari mufise ko yaramaze igihe kinini cyane, aratinda arateba atashitse. Urashobora kuyumvira none Imana yivuze kubera ikiteba gushitsa, ariko usomye mu cyo gitabo nakubwiye cy'Abaheburayo indwi uhere ku murongo wa mbere urabona umunsi yafashe ingingo yo gutanga. Yahuye n'umukozi w'Imana umwami yitwa Melkisedeki, acatanga ishikanwa gitwa ikigira 10. Abantu benshi baravuga bati ibi bintu by'ikigira 10 twigishwa ni ibintu byo mu sezerano rya kera, ntibifise akamaro mu buzima bw'iki gihe. Ikigira 10, amashikanwa yo gushima, umusaruro wo kuvyeze, abantu benshi barabifata nko ari ibintu bisanzwe. Ngomba kukubwira uri kuranyumviriza, nyimba ugomba gutera imbere no kugira ivyo ubonye mu buzima bwawe, aho nivyo udandaza birakora tera imbere. Wibuke kutaja mu rusengero amaboko yawe agaragara, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuzi imbere yanje mu ataco mufise ataco muje gutanga. Ibi bisobanura yuko hariho akamaro n'inyungu zidasanzwe mu bijanye no gutangira Imana. Iyo uronse ibihumbi 10 ugakuramo igihumbi ukaza gutagira 10, wewe ni uri kurafasha ivyo ukora, ni uri kurafasha umuryango wawe, ni uri kurafasha ibidandazo vyawe, ni uri kurafasha ivyo uri kurakora. Nyimba uri umurimyi ugeze kuja kwimbura, ukimbura ugakuramwo bike mu byo wimbuye canke umusaruro w'ivyambere nkuko tubizi ukabijana mu ngoro y'Imana, hariho imigisha igukurikira, hariho Imana ikuni kurinda irinde ubuzima bwawe kubera gutanga. Gutanga si ikintu cyo gufata nk'ikintu gisanzwe, ni ikintu cyo kwitwararika, kuko urabona yuko no kugihe ca Yesu abantu baratanga. Hariho n'abantu baje barabaza Yesu, none Yesu ibi bintu dufise mbega bamuzaniye ibingorongoro vya Kaisari, barabimwereka, baramubwira ati ivya Kaisari mu bihe Kaisari, ivy'Imana mu bihimana. Yaragomba kuvuga iki? Yaragomba kuvuga yuko hariho igice mu byo tunze ugomba guhimana, hariho igice mu byo tunze ugomba guhimana. Ufise ibitungwa, ufise ibintu vyinshi, hariho ivyo ugomba guhimana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirundanirize ubutunzi bwanyu mwijuru, aho inyenzi n'ingese bidashobora gushika. Iyo uri rundaniza ubutunzi bwawe ngaha mwisi, hariho abasuma, hariho iyo Bibiliya ivuga inyenzi n'ingese si kuvuga ngo nizi nyenzi tubuzi canke ingese. Bibiliya iravuga kuri bijya bintu bishobora gushika ibintu vyawe, ubutunzi wegeranije bwose bukononekara mu gihe gito. Urabona muri Bibiliya umukozi w'Imana Yobu yari afise ubutunzi budasanzwe. Ndashima Imana kuko yari yumvira Imana, yarakora ibintu byose ko Imana ishaka. Ariko hari igihe ibigaragazo vyaje abana bose barababura, ubutunzi bwose yari afise burahera. No mu iki gihe birashobora gushika, urashobora kuba ufise ibintu vyinshi ukavuga uti nta kamaro ko gutanga, nta kamaro ko gutanga. Iyo ndiko ndatanga nteza imbere bajya abakozi b'Imana, nteze oya, ni wewe ku bugingo bwawe, kuko iri kuratanga Imana bituma irindi byo wari usigaranye, Imana ituma ibigwiza ikavyongereza. Soma ico gitabo c'Abaheburayo uhere ku murongo wa mbere urabe. Aburahamu amaze gutanga igice ca 10 mu byo yari afise, Bibiliya ivuga yuko yatanze igice ca 10 c'ibintu byose yari afise, atanga ku igice ca 10 kuko ndazi keshi aho uri hose mu isengero usengera hamwe barakwigisha akamaro gutanga ica 10, ariko benshi babibona ibisanzwe, benshi ntibagitanga, benshi baravuga bati twatanze kera ntiturabona ibivamo. Oya, subira witera intege, wisubireko, usubire mu rugo urabe ivyo ufise ushobore gutanga ikigira 10 kuko gifise akamaro, gifise kukugirira. Baravuga yuko amaze gutanga kuwo mwami yaciye ashobora kuhatura umugisha ku bintu vyiwe. Umurongo w'indwi uravuga ngo kuko abato bahezagirwa n'abantu bakuru. Nyimba we uri umuntu
uri muto. Kuba muto si kuvuga kuba muto mu myaka, urashobora kuba muto mu gufita amafaranga, urashobora kuba muto ku rugero ugeze ko mu buzima. Urakeneye umuntu ari hejuru, Imana yadugije hejuru kugira ngo ashobore kuvuga, kwatura mu kanwa kiwe imigisha ishobore kukubako. Amaze kwatura imigisha kuri wewe ushobore guhezagirwa, iyo migisha ikubeko. Hariho n'iyindi mikoshi canke imivumo yaho wavukiye yabasogokuru n'abasogokuruza wewe udashobora kuyikurako. Nubwo wosenga naho woja mu mafungukirwayo, nubwo woduga imisozi wisonzesha, ukeneye umuntu Imana yasize amavuta kugira ngo ashobore kuvuga ijambo ryo buzima ku buzima bwawe, ashobore kwatura ijambo ryo kubohoza, ushobore kubohoka. Rero ntituza dufata ibintu vy'Imana nk'umukino canke ngo tubone ibintu n'ivya kera. Ivyo biriho, basogokuruza bacu babibayemwe barabikoze. Sinagusomeye muri Maraki kuko wese muravuga ngo muri Maraki turahazi, ati muzane mu bubiko ivyo kurya bikwiye, mwese muravuga mutaha turahazi. Ariko nagomvye kwereka amasezerano rishasha yuko Imana n'ubundi ibandanya guhimiza abantu kugira ngo bazi imbere yayo bafise ico bazanye, bazi imbere yayo bafise amashimwe, kuko hariho imigisha igukurikira iyo uri kuratangira Imana kandi iyo witanga ibikorwa vy'Imana. Aburahamu uramuzi, hariho n'igihe Imana yamusavye kuza gutanga umwana wiwe. Wari umwana umwe w'ikinege yari afise, ntiyashoboye kuvuga ngo jewe ntawe mwana wanje nza gutanga, ariko yumviye Imana. Hariho abantu benshi mu mashengero uyu munsi kumvira ari kibazo. Pastor avuga yuko tugomba gukora ibi, ugasanga we ntushobora kumvira. Umenye yuko nyimba udashobora kumvira ntaho uri kuraja, nyimba udashobora kumvira ntaho utandukane n'abataja gusenga, kuko ijambo nyuma rikavuga ko kumvira ari vyiza biruta gutanga ibimazi. Iyo ushoboye kumvira ni intambwe nini yo kwegera Imana, kuko kwegera ngo wumve biruta gutanga ibimazi, kandi kumvira navyo ni ikintu c'akamaro c'agaciro. Ndagusaba yuko aho uri hose wige kumvira. Abakozi b'Imana bakubwiye bati Imana iragomba gukora iki, nyimba uwo mukozi w'Imana umwizeye, kuko urashobora kuri mu rushengero utazi yuja niyuva, urashobora kuri mu rushengero udafise papa wawe w'impwemu, ugasanga ubabaye mu rushengero imyaka 10, uwo kubaza papa wawe akuvyara mu vy'impwemu ninde nta ufise. Kumbure wavukiye mu rushengero aho hantu abakozi b'Imana bose bahabaye barabunguruje babajana mu yandi mashengero, nkuko ndabibona mu mashengero menshi yo ngaha mu bihugu vy'u Burundi n'ibindi bihugu bihegereye. Usanga umuntu abayeho adafise umuntu amurera mu bintu vy'impwemu. Ariko ndagukanura kugira ngo ufite umuntu wigirako akorera mu bintu vy'impwemu, ariwe twokwitwa père spirituel, umuntu akorera mu bintu vy'impwemu, canke umuntu wigirako agufasha ameze nka couverture igufutse kugira ngo ushobore kugera huja. Hari igihe uja mu bintu bidasanzwe ukacika intego, ukabura n'ingene ushobora gusenga. Urakeneye gufita papa wawe w'impwemu ashobora kuba gusengera kandi akagara nawe mu masengesho. Papa w'impwemu si kuvuga ngo nujya muntu muririmbana, papa w'impwemu si ujya muntu mugendana, si ujya muntu mwiganye, si ujya muntu mugira gute. Papa w'impwemu nujya muntu wizera yuko afise ubushobozi mu bintu vy'impwemu, ashobora kuguhagararira no kugusengera no kuhagarara nawe mu bihe udashoboye kwihagararira canke wacitse intege. Rero ndakubwira nti nyimba ufise papa wawe w'impwemu ukaba wizeye yuko ari wakuvyara mu vy'impwemu, aguserukira mu bintu vy'impwemu, uragomba kuba ufise ishikanwa, uragomba kuba ufise ishikanwa cyo gushima, canke iyo ugirwa tanga iyo shikanwa arafise imihezagira ashobora kuvuga kuri wewe. Birashika ko papa wawe yapfuye ataguhezagiye, birashika yuko papa wawe mutumvikana akakuvuma, ugasanga ufise imivumo ikurikira abana bawe, ikurikira uruvyaro rwawe. Ukeneye papa w'impwemu kugira ngo ahagarare mu kibanza c'impwemu, ashobore gukuraho ya mivumo yavuzwe n'abavyeyi, ya mivumo yavuzwe n'ababanyi, ya mivumo yakwatuweko n'abantu waheraniye amadeni, mbere ngo umare uze kuyaronka waratevye batagishoboye no kukubabarira, bamwe baranapfuye batakubabariye. Ukeneye papa w'impwemu afise ubushobozi mu vy'impwemu, ashobore kugusengera kugira ngo ushobore kubohoka. Rero ndagusaba yuko uyu munsi ikintu cambere nagusavye muri no message, ntiwuze ukengera ibintu vyo kuja mu rusengero ufise ishobora gutangira Imana. Ica kabiri, nimba ubahe mu buzima udafise ahantu wegamiye mu bintu vy'impwemu, ntiba umuntu wo kutangatanga. No munsi uri mu rusengero, ejo uri murundi, ejo uri murundi, urakeneye couverture y'impwemu, urakeneye père spirituel, urakeneye gufita aho wegamiye, urakeneye gufita adresse mu vy'impwemu kugira ngo ushobore kubona imigisha y'Imana
Imana iguhezagire tuzosubira kandi nimba uri mushasha ndakubwira ngo ufinye kuri abone ngaho munsi ushobore kugira icyo uvuze ushobore gukora eme kuri no page kandi ndazi kushobora guhezagirwa uri kurabikora Imana iguhezagira kandi tuzohora ngaho ufise intahe nimba ari cyo ugomba ko tuvugana natwe inomero ziri ngaho onye kuri screen yawe urashobora ku telefona cyangwa kwaja kuri WhatsApp kandika kugira ngo dushobore gusengeranira no gutirana intege mu rugendo ruja mu ijuru Imana iguhezagire amen.